Ndabaramukije abandi ndabahaye mwiriwe bivanye n'aho muherereye. Riri iteka n'umunezero ntangere byo gusubira kubana namwe mwe banywanyi mukurikira iyi mboneshakure yacu ari no yanyu Shiramatsiko TV. Ni imboneshakure imwe rudende idushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Uyu ni umwanya w'amakuru agezweko ari kuvugwa ngaha mu gihugu cy'u Burundi, aho ino mboneshakure yacu ari no yanyu Shiramatsiko TV ibategurira amakuru ahambaye cyane aba ari kuvugwa mu bisata bitandukanye, aho twibanda cyane cyane ku makuru aba ari kuvugwa ku gateka kazina muntu, aba ari kuvugwa mu butungane, aba ari kuvugwa mu cibano, aba ari kuvugwa ku mbuga ngurukana bumenyi, aba ari kuvugwa muri politike ndetse n'andi yose mutamenye muba mwaranyegejwe turatohoza amaze tukabashikiriza ido n'ido. Umunyamabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi Reveriye Ndikuriyo, kongeraho umushiranganji wa mbere Gervais Ndirakobuca ndetse n'umuvandimwe w'umuhisi Petero Nkurunziza baba baronse amabanga mashasha, amabanga ahambaye cyane, ariko akaba ari amabanga yerekana ko Perezida Evariste Ndayishimiye ari gukora ibishoboka byose kugira ngo abamurwanya bose abanumye ndetse abigize kure y'ubutegetsi, aho amakuru adushikira yemeza ko Ndirakobuca yabagiye kurongora inama nkenguzamateka, ndetse bikaba bivugwa ko ibyo bizatuma atongera guteza icyugazi Perezida Evariste Ndayishimiye, ndetse bikaba binavugwa ko na Ndikuriyo ubwiwe yabagiye kuba mu bakenguzamateka mu ntumbero yo kumwaka umugambwe, kuko Perezida Evariste Ndayishimiye abona neza ko igihe amatora yashika ya 2027 Ndikuriyo akirongoriye umugambwe CNDD-FDD bitamworohera, ndetse akabona ko Ndikuriyo umwanya n'umwanya ashobora kumubirandura, akaba ariyo mpamvu ari gukora ibishoboka byose ngo amuhe andi mabanga mu ntumbero kugira ngo azamubwire ko atabangikanya amabanga, bityo bitume amusubiriza kurongora umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD, aho Ndayishimiye yipfuza gushira muri icyo kibanza umwizigirwa wiwe ndetse ukomoka Igitega, dore ko avuga ko ibibanza bihambaye byose by'igihugu agomba kubishiramwo abakomoka Igitega aho akomoka, mu ntumbero yo gukomeza ubutegetsi bwe no gukora ibishoboka byose kugira ngo yikingire. Tubigaruka ko mu idonido ry'amakuru atuza kubabwira abashinga amateka bagenwe, ndetse tukaza no kubabwira ko harimwo mushiki wa Perezida Nkurunziza, aho tuza no kubereka byinshi binyegeje muri ibi byakozwe, aho biboneka neza ko aba bakenguza amateka ataco bazafasha abarundi, ahubwo ko baje gukorera inyungu z'akarwi gato cyane, inyungu z'umugambwe wabo, aho benshi bemeza ko uyu mugambwe udakorera abenegihugu, ahubwo ukorera akarwi gato cyane kamaze igihe gapfukamye mu nda abarundi. Turaza no kubabwira ku makuru arabana n'umutekano, aho abarundi bari mu bwoba bukomeye cyane kubera ibiziga bigumya bitorwa mu gihugu cyose, ndetse hakaba n'amakuru avuga ko abarwanyi baturutse hanze y'igihugu bashobora kwinjira mu gihugu bagakora ibara, aho amakuru adushikira yemeza ko umutekano utifashe neza mu gihugu cy'u Burundi. Ni byinshi twabateguriye tugira ngo tubashikirize, wecu usabwa nta kindi, niba ukunda amakuru n'ibiganiro tudahwema gucisha kuno muyoboro wa YouTube Shiramatsiko TV, ukaba utarabyonda kuri sabone, aka ni karyo keza ko gupyonda ko kugira ngo ko dushize ko amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uba uwa mbere mu gushikirwa nabyo. Nk'uko byari byitezwe, CNDD-FDD yaraye yihaye amajwi 100% mu matora n'abakenguzamateka. Amatora yabaye ejo mu ntara zose uko ari 5. Intara yose aratora abakenguzamateka 2, umuhutu n'umututsi. Ni ukuvuga ko hatowe abakenguzamateka 10, barimwo abahutu 5 n'abatutsi 5, abagabo 5 n'abakenyezi 5.
abakenguza amateka batorwa n'abajenama b'amakomine nabo nka bose basanzwe ari abanywanyi ba CNDD-FDD nk'uko byavuye mu matora y'ubusuma yo kuwa gatanu ukwezi kwa gatandatu 2025 nk'uko byari byitezwe. Abakenguza amateka batowe bose n'abanywanyi ba CNDD-FDD. Muri 2020 niho hatari habaye igitangaje. Muri bubanza aho gutora Pascal Nyabenda wo muri CNDD-FDD, abajenama b'uwo mugambwe bari bahisemwo umukandida wa seneri byategetswe na Perezida Evariste Ndayishimiye kuko atashaka Pascal Nyabenda. Uyu mwaka ho ni umugambwe umwe rudende uzoba wicaye mu nama nshingamateka. Harasigaye ko seni yemeza abatwa batatu bazoca bongerwako. Abakenguza amateka baraye batowe ni aba bakurikira: intara ya Bujumbura hatowe Lieutenant General Gervais Ndirakobuca ndetse na Rokadia Ndacayisaba. Intara ya Buhumuza hatowe Sabine Ntakarutimana ndetse na Siriyake Nshimirimana. Intara ya Burunga hatowe Reveriye Ndikuriyo ndetse na Corotride Kampimpare. Intara ya Butanyerera hatowe Josephine Nyiraneza ndetse na Barecimasi Nzoyihaya. Intara ya Gitega hatowe General Major Generosa Ngendanganya ndetse na Ferdinand Ndayisabye. Inama nkenguzamateka izoba imaze iki? Inama nkenguzamateka y'uno mwaka igizwe n'abakenguzamateka 13. Biragoye gutahura ingene zo kwitunganya. Ikagira biro y'abantu batatu hama igakora amakomisiyo nk'uko byahora bimeze. Umengo ni ibintu byo kwikurako gusa. Amasezerano yarusha yashyizeho inama nkenguzamateka mu ntumbero yo gushiraho urwego rukomeye rubuza ko mu gihugu habaho ikumira. Mu nama nkenguzamateka hari aho huriyeyo abantu baserukira amoko y'abarundi uko nyemewe ari 3. Abaserukira intara zose z'u Burundi ku rugero rungana, hamwe n'abaserukira impande zitandukanye zikomeye za politike kugira bacunge ko mwigenwa ry'abategetsi hatabamwo ukukumira kandi hagenwa abagabo n'abakenyezi bijunja n'ijambo babikwiye bashoboye imirimo no gutunganiriza abarundi. Inama nkenguzamateka yari yo gukingira ubumwe bw'abarundi ikarinda ko Uburundi busubira mu ntwaro zikorera iruhande rumwe rw'abarundi. Niyo yacunze ko igisirikare n'inzego z'umutekano, inzego z'ubutungane n'izindi nzego za leta bitiharizwa n'umurwi umwe w'abarundi. Inama nkenguzamateka tugiye kuronka isa nuko ari inama shingiro ya CNDD-FDD. Hariyo abagabo b'abakenyezi b'injyamunyu bava muri CNDD-FDD nka Gervais Ndirakobuca ndetse na Reveriyano Ndikuriyo ndetse na General Major Generose Ngendakumana na Sabine Ntakarutimana. Abo birumvikana ko inyungu z'umugambwe wabo bazozihagararira bikomeye. Harimo kandi na mushiki wa umuhisi Perezida Nkurunziza. Ibindi byose bisigaye mu gihugu nta bantu bariko babihagararira mu bagize iyo nama nkenguzamateka. Benshi bazwi nka Baniryo canke Ndiyobwana. Ntitwashoboye kuronka ifoto ya Berecimasi Nzoyihaya wo muri Butanyerera. Waza kuyigira yayiturungikira. Namwe mu Barundi bagerageje kwerekana ishavu n'agahinda batewe n'ibi byaraye bikozwe na CNDD-FDD. Umwe yagize ati njewe mbona uniformu z'amashuri zoba iz'umugambwe kuko ntaco tucera by'ukuri umuntu atanga miliyoni 8 bazunanire kaburimbo umutwe ubuho basha ataranavuga byose bizoba byakoretse gusa nta gihugu kiryoshe gutwara uko ushaka mu Burundi kabisa. Nta referendum ihari, nta demokarasi, nta na kimwe dufise. Nukuri abarundi turarushe. Undi nawe yagize ati none ko Reveriye Ndakugarika babahaye igiti kimwe ese ni bande bazobasubirira mu bibanza bahoramwo? Ubwo Neva ntashatse kubigeza kure kugira na 2034 ari we azotwitoza kandi iki ni ikibazo gikomeye cyane. Undi yagize ati abava mu ntara nshasha ya Buhumuza
turabona ntaco baje kumarira igihugu. Undi nawe yagize ati nje nimwatora nkaba perezida hazoba ubwoko bumwe, umuntu umwe nta moko, kandi nzoshira imbere urwaruka, mfashe abatama n'abatamakazi, amashuri bige ku buntu n'abantu bavurwe ku buntu, sinzakumira imigambwe, nzashira imbere gukingira agateka kazina muntu, mbohoze abarenganijwe, mbohe abarenganya. Uti bizoshoboka gute? Igihugu gifise ubutare rero n'ubutunzi bw'abanyagihugu, ntibuzaba ubwanje, nzaba umuvyeyi ahumuriza bose, nzarekura abanyamitahe baze kwikorera mu gihugu, zahungura impunzi, nshire imbere Imana no kuyubaha. Barundi bwiza twese tuvuge ururimi rumwe, nta by'amoko, umwansi dufise n'ubukene, muze twubake igihugu cacu, twikure ko iyi ntwaro ya CNDD FDD imariye igihugu, itaye igihugu mu manga. Undi nawe yagize ati aka kajagari kose ndagata kuri Nestor na Makurata binda ndende, ibizoba byose bizobe ku gatwe kabo. Reka nsabe Reveriye ahe akazi baze kumugikoni, kuko akazi yamutumye yaragakoze neza cane. Undi nawe yagize ati ikintu kibabaje nuko bataje gutora umuti w'ingorane z'igitoro, n'ibintu byose byaduze ibiciro, ubu kuduga ruguru canke kumanuka buja mu manza ni ikibazo. Birababaje, abagabo n'abakenyezi bangana uko, ariko igihugu kikabata kuw'amazi, none aho ntibamaramara kweri. Undi nawe yagize ati sha nta mugambwe wasumbya ingufu Aprona, none ubu barihe n'abasendede, tubahe amaso, Imana iri mu kazi kandi izabadukiza. Undi nawe yagize ati baragerageje kwisangiza ubwo butegetsi, aho none barabona ibyo barimwo. Undi nawe yagize ati murakoze cane, ariko kandi ukuri kuzuye nuko mwodufasha mukazoza muraduha n'icyo bakoze igihe bari bamaze mu bibanza barimwo. Ico mbona nuko baje kwirira ifaranga no gukorera Ndayishimiye gusa atacindi. Muzobabwire ko ari ubwoko bwibagiwe butagira umuntu numwe ubuvugira, haba mu mategeko no mu nzego, abagendana ubumuga. Muzababwire ko abo bose bafite ikibazo gikomeye cane ndetse giteye ubwoba. Umwe yapapura Rwasa numbonera hari n'ubunyumbakumi bamuhaye, nukuri birababaje, niko igihemu kimera. Undi nawe yagize ati none ko bahuriza ku giharuro kimwe mu byerekeye amatora, habura iki kugira bahurize ku ntumbero imwe mu byerekeye kurondera ibyankenerwa nabyo bikenewe n'abanyagihugu bahagarariye ndetse baserukira. Nukuri iyi ntwaro iritumereye nabi ndetse itugeze kure. Undi nawe yagize ati biraboneka neza ko igihugu cyamaze gushimutwa n'akarwi gato cane, ngo amatora y'abasuma ndetse n'amatora nkariya yarakwiye guhagarara mu gihugu cacu ciza cy'u Burundi. Undi nawe yagize ati wowe zuraduha abakora amanyanga, ubashire kuri no rubuga banyaruza ubutunzi bw'igihugu, baja kubaka amazu hanze, uze urabo dusangiza, utubwire n'izo nzu bubatse mu bindi bihugu aho ziherereye, abiba ubutare, abasahuye amamiliyaridi ubashire aha, abanyuruza abantu badusangize aha, kuko umunsi intwaro yahindutse nubwo bazohungira kwa Satani tuzobasangayo kubishuza ibyo bibye igihugu bakiri ku ntwaro, nubwo bazoba barapfuye bizishura abana ubuzukuru babo. Murakoze, Yezu abahezagire ku gikorwa ciza mudukorera cyo kutwereka amanyanga ndetse n'amabi ari gukorwa n'ubutegetsi ndetse no kutwereka no kudutabariza igihe tuba turi mu kaga. Undi nawe yagize ati nibaje ku kivi mugabo nuko ababidabanganije muri uyu mwaka 5 iheze n'ubu aribo basubiriye mu babanga, mbe bobo bari kubise agashi, mbe basha isukari n'igitoro byoba bigiye kuboneka, mbe bose uwize agaheza doctora ninde mu ntahuza. Nukuri birababaje kandi birateye isoni. Undi nawe yagize ati turafise umujenerali w'umukenyezi, duhe umuco n'amakuru yiwe ukuntu yashoboye ibyananiye abagabo. Ibi ni bimwe mu byiyumviro abarundi bagaragaza babonye ibyakozwe n'ubutegetsi bwa CNDD-FDD,
aho benshi bemeza ko igihugu cyamaze kugwa mu isanganya, ndetse benshi bakemeza ko igisigaye ari uko abarundi ubwabo bafatana mu nda bakikora ko iyi ntwaro y'agahotoro, intwaro y'agacinyizo, intwaro imaze imyaka myinshi ipfukamye mu nda abarundi, aho abatari bake bemeza ko ibiriko birakorwa n'ubutegetsi bwa CNDD-FDD biteye isoni ndetse bibabaje cyane. Tugere ku makuru y'umutekano. Buhumuza umutekano muke n'ubwicanyi butaramenyekana ababukora, abanyagihugu hagati y'ubwoba n'ishavu. Buhumuza kuwa 22 Mukakaro 2025 urukurikirane rw'amabi akomeye kandi adasiguye rurateye ubwoba mu banyagihugu bo mu ntara ya Buhumuza mu buseruko bw'u Burundi, hagati y'abantu babiri biswe mu buryo budasiguritse mu Ruyigi n'irwirirana ry'ubwicanyi ku mupaka Gisagara. Abanyagihugu bariyamiriza ukudahana kubandanya kwibonekeza, bakananegura ukuntu indongozi zitagira ico zikoze. Kuwa gatandatu wa 12 Mukakaro ibiziga bibiri byaratowe ku mutumba Bunongera muri zone Rusengo komine Ruyigi. Abishwe abantu bafise imyaka iri hagati ya 30 na 35, bari bafise ibimenyetso byerekana ko baborejwe igufa, amaboko n'amaguru yari aboshe, ibikomere binini mu kikiriza kandi atabirato bambaye. Ababibonye bavuga ko ibyo biziga byatawe hirya no hino z'inkengera y'ibarabara riva mu Busengo rija mu Gisuru aho bita mu Bunyuru. Umukuru w'umutumba Eric Ntanshuti avuga ko abo bagabo babiri baba biciwe ahandi imbere yo kuza gutabwa muri ico gice, mu gihe atakarata ndangamuntu basanganywe kandi batamenyekanye, baci bahambwa byihuta atanasandugu bashizwemwo canke hakurikijwe imico. Ibyo bamwe babibona ko atabuntu burimwo. Umukuru w'iyo zone Patrice Irakoze atanga izindi nsiguro. Abo bahisi boba batewe n'abasuma bavuye muri Tanzania, ariko ibyo biriyamirizwa n'abanyagihugu benshi babibonamwo ubwicanyi bwateguwe bukorwa kugira ngo ubutungane ntibwigere bukora amatohoza. Turabayeho mu bwoba budahera, abantu baricwa bagahambwa bikibagirwa, niko bivugwa na rimwe mu masoko ritashatse ko umwidondoro umenyekana. Igisagara ubwicanyi bwarenze urugero. Haheze iminsi muri komine ya Gisagara Buramatari Denise Ndaruhekeye yaratunganije inama yihuta ku mugwa mukuru wa Camazi kuwa 14 Mukakaro. Muri iyo nama yariyamirije igwirirana ry'ubugizi bwa nabi, urudandazwa rwa magendo, ubusuma, ubwicanyi, byose birahabera. Yavuze nk'akarorero iyicwa ry'umutama w'imyaka ishika 50 Nyabisindu muri komine ya Cankuzo, hamwe n'urudandazwa rwa magendo rukunze kwibonekeza ku rubibi Uburundi buhana na Tanzania. Buramatari yemeye ko hazotongwa ibihano by'akarorero ku nkozi z'ikibi, cyane cyane urwaruka rutagira akazi rwagirizwa ubusuma bwo mu ijoro inyuma yo kumara umunsi wose bari kumarigara ahahurira urwaruka rwo kwibarabara runywa ibiyayuramutwe canke rutagira ico rukora. Ariko abanyagihugu bo mu Camazi ntibajya umunwa. Abenshi baragiriza abanyagihugu bo muri ico gice gukorana n'iyo mirwi y'abagizi ba nabi. Turafise ubwoba bwo kubadomako urutoki. Abategerezwa kudukingira nibo kenshi baduhemukira, niko umwe mu bari muri iyo nama yavuze akomerwa amashi. Urwaruka ku bwarwo rudoma urutoki ku banywanyi b'amakomite y'umutekano uhurikiyemwo bose, kenshi bakaba baturuka mu mihari y'umugambwe uri ku butegetsi. Ku bwabo bamwe baba bitwaza ico bari kugira ngo bibe abarengana, cyane cyane abatari abo muri ako karere. Akamo gashimitse ku butungane no gutanga akarorero. Kubera ibyo byagirije abanyagihugu basaba indongozi gutanga akarorero. Harageze ko abajejwe intwaro batanga akarorero bagakingira by'ukuri abanyagihugu, niko umwe mu banyagihugu asaba. Akamo kuko abajejwe intwaro bokora ibikorwa biboneka bakareka amajambo bisabwa muri komine yose. Mu ntara ubwicanyi buriko bufatwa ibisanzwe, umwizero hagati y'abanyagihugu n'indongozi ubandanya ugabanuka.
abanyagihugu b'Ubuhumuza basaba amatohoza nyayo, uguhana n'inyishu zihuriyeranye n'ibibazo bariko barahangana buri munsi ndetse bariko barahura nabyo muri kino gihe. Ibihe byiza nibyo ndabipfurije.